Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo ziyenza amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 17 z'ukwa 12. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho abaminisitiri batatu yahaye inshingano zo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma gifunze kuva mu ntangiriro za 2026. Umutwe wa 23 igenzura uyu mujyi urabishidikanya. Icyo kibuga basize bangirije batezemo ibisasu na wa munara uyobora indege bagatwara ibyuma byawo byose, barabona ko bavuga ngo icyo kibuga nigifunguke kigahita gifunguka. Aho muri Kongo kandi haravugwa inkuru y'imfu z'abantu 32 baguye mu kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro mu karere ka Mulondo. Somalia yo yugarijwe n'izamuka ry'icyorezo cy'inzara, aho abantu bagera kuri 1/2 cy'abana bari munsi y'imyaka 5 bashobora kujya ku nkeke zo kubona imirire idakwiye muri 2026. Hari n'imikino. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya, nyuma yuko Prime ndi ku magenge abanza kutugezaho incamake z'amakuru ya BBC. Ariko mbere yo kumuha ijambo manze nk'usore gato mu kanya mvuze ko turi ku itariki ya 17 z'ukwa 12 nihuse. Turacyari mu kwa 11. Prime. Sentare idasanzwe muri Bangladesh yaciye urubanza rw'uko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Sheikh Hasina yagiriwe n'ivyaha bikorewe zina muntu bijanye no guhasha imyerekano yari irongowe n'abanyeshure yatumye atembagazwa ku butegetsi. Ni inkuru ya Ornodai Mukharj ari muri Dhaka, mukayishikirizwa mu ijwi rya Aurora Ishimwe. We hamwe n'uwahora ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'uwahora arongoye igipolisi bagiriwe n'icaha cyo kwemera ko hakoreshwa ibigwanisho vyica ku bari mu myerekano hamwe n'ico kunanirwa kubuza ko bakorerwa amahano. Sentare yasomeye ku mugaragaro ivyaha vyose bagirizwa, igenda isigura urugero rw'amabi yaranze ibikorwa vy'igipolisi. Uyu mutegetsi yatembagajwe mu mabanga arahakana ivyaha vyose yagirizwa muri uko guhasha imyerekano ONU ivuga ko yaguyemwo abantu amajana. Imyerekano yaheze Hasina ahungiye mu Buhindi, ari naho aba kuva ico gihe. Sheikh Hasina aburana atahari muri sentare idasanzwe. Ubuhindi rero vuga yuko bwamenye urubanza rwaciriwe Madame Hasina kandi yuko bubandanye kwiyemeza gushira imbere ineza y'abanyabangladesh. Ivyavuzwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire vyaje inyuma yaho leta ya Bangladesh yongeye gusaba leta y'Ubuhindi kurungika uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere. Urwo rubanza rumaze gusomwa, ariko itangazo ry'ubushikiranganje bwo migenderanire niryigeze rigira ico rivuga kuri ako kamo ko kurungika uwo yahoze ari umutegetsi. Hagataho igipolisi ca Bangladesh cakoresheje inembo n'amagrenade amena amatwi ku migwi y'abantu bagerageje gutera inzu ya Hasina iwabo muri Dhaka. Abashikiriza manza kuri sentare mpuzamakungu mpanavyaha basabiye igihano cyo gupfa umwe mu bantu bazi imbere mu mugwi w'abitwaje ibigwanisho b'abajanjawide. Uwo yagirijwe ivyo vyaha azwi nka Ali Kushaib. Mu kwezi guheze yagiriwe n'ivyaha 27 vyo mu ntambara n'ibikorewe zina muntu vyakorewe mu ntara ya Darfur yo muri Sudan mu myaka ya mbere yo mu bihumbi 2000. Kushaib muri sentare yavuzwe nk'umuntu w'umwicanyi w'ikibezi kuko yakoresha ikibezi mu kwica abantu. Uwo muntu avuga yuko atari Kushaib ahubwo ko ahowe no kwihenda ku mwidondoro. Aya makuru mwumva ya BBC. Umushikiranganje wa mbere wa Pologne Donald Tusk yavuze yuko ikintu caturikiye ku nzira y'itereni hagati muri Pologne ari gikorwa cyo kurondera konona cari kigamije guturitsa itereni. Amasanamu yerekanye igice c'indarayi carandutse kuri iyo nzira ikoreshwa mu kujana ivyankenerwa muri Ukraine.
Tusk yagendeye aho vyabereye ntawe yagirije ubwo bukozi bw'ikibi ariko avuga yuko wari we wese yabikoze azofatwa nk'uko vyagenze no mu bindi bitero nk'ivyo aho yashaka kuvuga urukurikirane rw'ibitero vy'imiriro n'ubukozi bw'ikibi bufatiye kuri internet abategetsi bavuga yuko vyari mu ntumbero y'intambara y'Uburusiya ku bihugu vya Buraya Uburusiya burahakana uruhara urwo rwose. Igipolisi muri Nigeria kivuga yuko abantu bitwaje inkoho banyuruje abantu 25 mu kigo c'ishuri ry'abakobwa mu ntara ya Kebbi iri mu buraruko bushira uburengero. Ubwo buraruko bwa Nigeria bumaze igihe buhanzwe n'ibitero byo kunyuruza abanyeshure kuva mu 2020 imigwi yitwaje ibigwanisho ikabanyuruza kugira ngo isaba amafaranga imbere yo kubarekura. Ni inkuru ya Chris Ewokor mwumva mwijwi rya Anne Marie niwe mwiza. Igipolisi cyo muri Kebbi kivuga ko abateye bamenyerewe ku izina ry'amabandi bakaba bateye ishuri ry'abakobwa rya leta ry'Amaga mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Abaturage babwiye BBC ko abateye baje ari benshi barasa amasasu menshi mu kirere kugira ngo babatere ubwoba. Muri icyo gitero umwe mu bakozi b'ishuri yarashwa arapfa ubwo yageragezaga kurengera abanyeshuri naho umuzamu we arakomereka. Abo biswa amabandi bashimuse bamwe mu bana b'abakobwa babajyana mu ishyamba riri hafi aho. Ababyeyi b'abana bashimuswe kugeza n'ubu baracyafite ubwoba kubera ibyabaye bakaba basaba inzego z'umutekano gukora ibishoboka byose kugira ngo babagarurire abana babo. Umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasinye amasezerano n'Ubufaransa yo kumuha indege z'intambara za Rafale hamwe n'uburyo bushasha bwo kwivuna ibitero vyo mu kirere kugira bikingire ibitero vy'Uburusiya. Avuye mu mubonano na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron, Zelensky yavuze yuko aya masezerano ari imboneka rimwe ariko byitezwe yuko hazoca imyaka kugira ngo ivyo bigwanisho bitangwe. President Macron yavuze yuko ashaka gufasha Ukraine kwitegurira ikindi cyose coza mu nyuma. Prudent. Urakoze Prime ndi kumagenge kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Tshisekedi yashyizeho abaminisitiri batatu yahaye inshingano zo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Iki cyemezo cyafashwe mu mpera z'icyumweru gishize. Ikibuga cya Goma gifunze kuva mu ntangiriro z'uno mwaka nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bigaruriye ubugenzuzi bw'uyu mujyi mu ntara Kivu ya ruguru. Mu kwezi gushize kwa 10 mu biganiro byabereye i Paris mu Bufaransa byo gushaka gufasha abaturage bari mu kaga mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko iki kibuga kigomba gufungurwa vuba kikaba gikoreshwa gusa n'indege mu bikorwa by'ubutabazi. Ariko umutwe wa M23 ugenzura ahantu uvuga ko ibyo bidashoboka hatabaye ibiganiro. Navuganye n'umuvugizi wayo akaba ari Oscar Barinda, ntangira mubaza uko bakiri icyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twebwe karatangaye cyane kumva ko Tshisekedi na guverinoma ye bafashe icyemezo kidahwitse mu cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Rero umuntu yaba yibaza ati se icyo kibuga basize bangirije batezemo ibisasu na wa munara uyobora indege bagatwara ibyuma byabo byose, barabona ko muri aka kanya kubusa bahita bavuga ngo barahari Kinshasa kilometero 2000 bavuga ngo icyo kibuga nigifunguke kigahita gifunguka. Ibyo rero ntabwo bishoboka, tugomba kubigiramo uruhari kandi twe twumva ko nabyo bizakorerwa i Doha aho mu mishyikirano hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa na Alliance Fleuve Congo M23. Ni ukuvuga niba mbumva neza ntabwo mwiteguye rero gukorana na leta ya Kinshasa kugira ngo icyo kibuga gifungurwe? Kubwira ko bizaca mu mishyikirano bikavugirwa i Doha. Bitabanje kujya i Doha ntabwo bizakunda. Ntabwo bishoboka. None gufungura ikibuga cy'indege singira ngo biri mu nyungu z'abaturage aho ngaho bagoma. Kuki mu simbarara ko kidafunguka? Yego ndakumva niho bari twaza ngo ni mu rwego rw'ubutabazi. Twarababwiye ubutabazi bwa mbere bakuriye gukora no gufungura amabanki hano. Bo bakenesheje abaturage babatse amafaranga babitse, abayo mafaranga bazigamye yabo ari muri za banki hano. Leta yarazifunze, niba nzifungure izo banki n'ibishaka koko gutabara abaturage. Umuturage yabuze uko yishyurira umwana ishuri, yabuze uko ajya kwivuza, yabuze uko yigaburira, yabuze uko yigenza. Kubera iki? Kubera udufaranga twe savings ze zifungiye mu mabanki ahangaha. Bareko rero kuzana ibyo bintu bya nyirarurashwa bavuga ngo bafitiye abaturage imbabazi, nta mbabazi. Mu kanya wari uvuze iby'amasezerano ya Doha,
kuyo mwagezeho mu mpera z'icyumweru yari akubiyemo iki, ageze kuwuhe mwanzuro? icya mbere nka ziriya ngingo ebyiri wumvise ko amasezerano azagirwa na protocol 8 mu ebyiri za mbere twamaze gushyiraho umukono, n'ubu barasetsa ibirenge kuvuga kurekura imfungwa. Bibasaba iki kurekura imfungwa ziri muri Kinshasa? Ko ako kazi twagashinze Croix Rouge, haretse ko twebwe abantu babo bari hano ko twabaherekeje tukaba Croix Rouge tukabageza mu bice birimo leta, bakaba baratashyiraho mu miryango yabo, bo barabuzwa n'iki kurekura bacu. Ikindi cya kabiri, ibi bintu by'agahenge baretse gukomeza kudutera, baduteraho amabombe, batera ku baturage amabombe n'ariya amadrone yabo, nubwo dutangiye kuyahanura. Kuki batubahiriza ibyo twashyizeho umukono? Ni ukuvuga ngo murashaka ko ibyo byo gufungura ikibuga cy'indege bisa nk'aho bijya mu masezerano yihariye atandukanye n'ayo muri mu ngubu? Oya, ariko mu biganiro tubiganiriye hariya tukabyumvikanaho. Icyo twe tuvuga ni uko ntabwo ari ikintu cyafatirwa icyemezo mu nama y'i Kinshasa ubu ngubu bagashinga ngo n'abaminisitiri runaka na runaka ngo nimwe mugiye kubikora. Gutese bazabikora batese? Nibajya kubikora muzabarwanya? Bazabikora batese, ntibabitaye ahangaha. Ko bavuga ko aribo bafite ubugenzuzi bw'ikirere, ni ukuvuga ubugenzuzi bw'uburyo indege zigwa n'uburyo ziguruka. Nk'igihugu nibo basaba umuryango mpuzamahanga w'ibigendera mu kirere, International Society of Civil Aviation, urumva? Nk'igihugu nicyo kivugana nabo. Mwebwe mukaba mufite ubugenzuzi bw'ikibuga rero ku yego mu rwego rw'imbaraga za gisirikare. Tuzafatanya twese hamwe turebe uko dutunganya igihugu cyacu tucyubake. Oscar Barinda, umuvugizi w'inyeshyamba za M23. Tukiri muri Kongo, haranavugwa inkuru y'impfu z'abantu 32 baguye mu kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bw'umuringa na cobalt. Iki kirombe cyarindimukiye mu karere ka Mulondo mu cyumweru gishize mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Impanuka nk'izi zikunze kuvugwa cyane muri Kongo, ahabarirwa abantu bashobora kugera kuri miliyoni 2 bacukura ku buryo butemewe n'amategeko. Inkuru ya Siriake Muhawe nayo uri Nairobi. Amakuru ava muri ako karere havuga ko abo bantu bapfuye bazize imishamirano yabaye hagati y'abasirikare bacungera ibirombwe n'abanyagihugu bato bato bahakorera. Bivugwa ko abasirikare bahavuye barekura urudavagirwa amasasu mu ntumbero yo kugerageza gushwiragiza abo banyagihugu, bituma haba umusunikano no gucanacana ko bamwe batibukira mu birombwe mu kivunga. Benshi mu bazize ubuzima n'abacukura ubutare bakoresheje ubuhinga bubayabaye. Avuga kuri iryo sanganya kuri uyu w'Imana, umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu mu ntara ya Lualaba, Roy Kaumba Mayonde, yavuze ko hambavu yuko bibujijwe kwinjira muri ako gace kubera imvura nyinshi n'ibyago by'uko hashobora kuba irindimuka ry'umusozi, abacukura ubutare batemewe n'amategeko bacishije habo binjira mu birombwe. Abandanya avuga ko kujabuka mu buryo bwihuse cyane bw'abacukura ubutare kwatumye haba isenyuka ry'ikiraro c'imfata kibanza cari cashizweho kugira bashobore kurengana agace kari katewe n'imyuzure. Ubutegetsi buvuga ko gushika ubu ibiziga by'abantu 32 arivyo bimaze gutorwa, mu gihe ibikorwa by'ubutabazi no kurondera ababuriwe irengero bikibandanya. Ifoto zihanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi zerekana ibiziga by'abacukura ubutare byatowe mu kibanza cabereyemwo iryo sanganya, abanyagihugu bo mu micungararo bariko barabiraba bajumarariwe. Mu itangazo, ubutegetsi butera kamo abacukura ubutare bakoresheje uburyo bubayabaye kwijukira inyigisho za leta zijanye n'urudandazwa rushingiye ku burimyi mu ntumbero yo kwirinda kwita mu kaga ko kwinjira mu birombwe bacukura ubutare hadakurikijwe amategeko. Amasanganya nk'aya arakunze kuba muri ico gihugu gifise ubutunzi bwinshi bw'amabuye y'agaciro, aho abantu bari hagati y'imiliyoni n'igice na 2 bimba ubutare butandukanye hadakurikijwe amategeko. Siriake Muhawe nayo, BBC Gahuzamuryango i Nairobi. Iyo nkuru tugere ku isamu azeburu minota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bbcgahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turakomeza tujya mu Bubiligi. Ni Prudence Ngiyumva. Duhera muri Tanzania, reko aho uyu munsi Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje abagize guverinoma y'inshya. Muri iyo guverinoma harimo n'umukobwa we n'umukwe we. Ibi byakomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga muri iki gihugu mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Inkuru dukesha
mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa. Ishyirwaho ry'umukobwa wa Perezida Samia Wanu Hafidh wagizwe ministre wungirije ushinzwe uburezi ndetse n'ishyirwaho ry'umukwe we Mohamed Muchegerwa wagizwe ministre w'ubuzima ryakuruye impaka nyinshi muri Rwanda. Itangazwa rya guverinoma nshya rije mu gihe Perezida Samia yashyizeho komisiyo yo gukora iperereza ku mvururu zakurikiye icyumweru cy'amatora. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'amashyirahamwe arengera ikiremwa muntu avuga ko abantu amagana bishwe n'inzego z'umutekano, bikaba bivugwa ko imirambo yajyanywe ahantu hatazwi. Abategetsi ba Tanzania ntibaragira imibare batangaza ku bishwe cyangwa bakomeretse. Perezida Samia Suluhu Hassan yatangajwe ko ariwe watsinze amatora n'amajwi 98%, amajwi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko atesha agaciro demokarasi. Tujye noneho mu majyepfo y'igihugu cy'Ububirigi mu mujyi wa Charleroi hamaze gushingwa ikigo ndangamuco cy'abarundi. Abashinze iki kigo bavuga ko cyabaye umugozi wunga ubumwe bw'abarundi baba mu Bubirigi, ngo kikabahuriza hamwe mu gusangira imico, imbyino n'ibiribwa by'ikirundi. Icyo kigo kandi ngo cyigishirizwamo ururimi rw'ikirundi ndetse n'amateka y'igihugu. Ale Majesté Barenga yagiye kureba uko byifashe, adutegurira inkuru ikurikira. Ubwo rurimbo ruhayagiza igihugu cy'u Burundi ruko rusamiranira mu gisagara ca Charleroi ni mu majyepfo y'Ububirigi, ahari ikigo ndangamico c'abarundi mu Bubirigi. Ni ku munsi w'umwaramo benshi bita weekend mu Congereza. Abo baruririmba n'abarundi bava mu mihinga itandukanye y'Ububirigi bahurira hamwe muri ico kibanza. Ubu vyabaye nk'umugenzo mu gutangura ibikorwa n'ibiteramo bihabera. Ico kigo cashinzwe mu ntango z'uno mwaka turimwe wa 2025 n'umuryango wa Philippe Niyongabo n'umugore wiwe Imeride Nyabenda. Barenze imyaka 60. Ni kibanza cagutse kirenza imetero kwadarati 150, kiri mu itongo bwite ry'uwo muryango. Kiraba n'ikibanza c'amanama. Abakuze n'abato bunganwe zitandukanye barahahurira mu biteramo by'akaranga, aho basangira umurisho w'ingoma nka simbyino kavukire gusa, kuko kuva ico kibanza gishinzwe kiratunganye n'ibiteramo by'umuziki wa none, aho kinamaze gutumina n'abaririmbyi b'abarundi barenga 5 harimo n'abavuye mu Burundi. Aha twavuga nka Big Farias, Dramati, baheruka no gutumira umuririmbyi rurangiranwa wo mu Burundi Jean Pierre Nimbona batazira Kidumu, yakoranije abarenga amajana muri ico kibanza, aho imwe mu ndirimbo ziwe za kera uwishe gwashitse kunyota abatari bake. Merida Nyabenda yafatanije n'umugabo wiwe mu gushinga ico kigo, avuga ko intumbero kwari gukoresha umuco mu kugwanya amacakubiri yari yatse indaro mu Barundi bo mu Bubirigi. Dushaka yuko abarundi bose bo mu Bubirigi bahose mu Budagi baze tuteramane tuje hamwe dukomeze akaranga kacu guhuza abarundi. Turafise danse culturelle, ingoma, abadanseze n'ibigiteramo baduhure twese. Jean de Dieu Ndikuriyo arongoye ishyirahamwe ry'abarundi ba mu gisagara ca Charleroi aho ico kigo giherereye, avuga ko catumye abarundi bamenya ko ico bapfana kiruta ico bapfa. Biradushimisha cyane kubera uko twarezwe mu Burundi tugashika ngaha mu mahanga ntitwabitaye ko kubera dushitse mu mahanga. Bityo ko turakora ngaha biratwerekana neza ko akaranga cyane identite twaje dukura iwacu tuyibandanya ngaha mu mahanga. Rero biradushimisha cyane kubera ibyo tumaze gushika ko no munsi twabishitse ko kubera ako karanga twigishijwe n'abasokuru ko gukunda igihugu, ko gukunda bene wacu abanyagihugu. Uno munsi turiko turabikora kandi tukabikora twese turi hamwe, biradushimisha cyane. Eka n'abateramira bavuga ko naho baba mu mahanga bafise imico n'imigenzo bategezwa kubungabunga. Harimo abavyeyi badukuriye, harimo urunganwe, harimo abo dusumba, hagene mu bintu byo guhanurana, ibintu byo kwigishana umuco w'ikirundi. N'ukuri ni ibintu biryoshe cyane ku barundi bari mu mahanga. Si biteramo gusa, kuko ico kigo cabaye ihuriro ry'abacafyi, abamurika ibitabo, abagira ubushakashatsi ku mfungurwa za kera z'ikirundi, eka mbere n'abana bakuriye canke bavukira mu mahanga bavuka ku Barundi. Ni n'akaryo keza baronka wo kwigishwa ikirundi. Ishale wa majyepfo y'Ububirigi, Ale Majesté Barenga, BBC Gahuzamiryango.
Somalia yugarijwe n'izamuka ry'icyorezo cy'inzara aho abantu bagera kuri 1/2 cy'abana bari munsi y'imyaka 5 bari ku nkeke zo kubona imirire mibi idakwiye muri 2026. Izamuka ry'ikiguzi cy'ibiribwa, ibyorezo bishingiye ku bidukikije n'intambara zikomeje biri mu gushyira imiryango mu manga y'ibibazo, ariko igabanuka ry'inkunga rihuhura ibintu kurushaho. Ku kigo cy'ubuzima cya Bosaso Esinino giha serivisi imwe mu nkambi ngari z'abakuwe mu byabo mu karere, ababyeyi bazana abana babo bazingamye kugira ngo bahabwe ubuvuzi, kabone n'ubwo abakozi mu rwego rw'ubuzima bari kugabanywa na serivisi z'ingenzi ziri ku buce. Umuryango utabara abana Save the Children uratanga impuruza ko hatabayeho itangwa ry'inkunga mpuzamahanga abana babarirwa mu bihumbi magana bashobora kwicwa n'inzara. Inkuru ya Faurodosa Hashi ukubutse muri Somalia, murumva mu ijwi rya Primedico Magenge. Ndi mu kigo cy'ivuriro ca Esino muri Bosasu mu buraruko bwa Somalia. Imbere mu kigo Nasra Nor ashize umwana wiwe w'umukobwa ku munzani ngo amupime ibiro. Muganga ariko aramusuzuma. Amaze imyaka atunzwe n'iki kigo mu kumuronsa ingaburo n'imiti. Ndi kurera abana 9 njyenyine, benshi muri bo bari mu mirire mibi. Iyo hatabiye centre ntituzi ko twari kubaho, kuko no kubona iby'ingenzi n'umusaraba buri munsi kuri twe. Uwundi mugore yihebuye Fardousa Hassan ashitse ngaha avuye muri imwe mu makambi y'abateshejwe izabo 16 ziri hafi yo ngaha. Mu by'ukuri tubeshejweho n'ibisuguti gusa, nibishira nta kindi tuzaba dusigaranye. Ntitwabona ubushobozi bwo kugura ibiribwa bifite intungamubiri ndetse n'ibyoroheje nk'amata cyangwa se izindi vitamine nabwo ntabwo dufite. Abana bacu bameze nabi kandi ibi binkomeretsa umutima cyane. Somalia yari imaze guca mu bihe nk'ibi. Mu myaka irenga 10 abantu muri ico gihugu bamabugarijwe n'inzinguzingu y'uruzuba, intambara no guteshwa izabo. Buri gihe ikibaye kigasiga imiryango yifumbereje kurusha uko yari isanzwe. Ishirahamwe ry'abagira neza Save the Children ari naryo rijejwe iki kigo rigereranya ko hafi 1 kuri 2 mu bana bo muri Somalia bafise munsi y'imyaka 5 bashobora kuzoba barwaye indwara zituruka ku kurya nabi mu kwezi kwa 6 mu mwaka uza. Umuvugizi wa Save the Children muganga Binyam Gebru yambwiye ko ibikorwa byabo mu gihugu bimaze kugabanuka kubera uburyo. Ibintu ko vyifashe urabona, tumaze kugara hafi ibigo 124 byaba ivyo twaje turimura canke ibera ahantu kanaka. Urumva rero tutaronse ibintu vyankenerwa vyiyongera, turashobora kugara ibigo birenga 200 canke birenga muri Somalia. Hirya gato y'ico kigo ngendeye ikindi kiri mu minwe ya leta. Aha niho abana bageze kure mu ndwara zo kurya nabi bazanwa kugira bitabweho ku gihe kirekire. Ndabona ububati buri gusa amakarato makeyi y'amata y'ifu y'abana, amapaki y'ibisuguti n'ibitanda kimwe kimwe cyose kiriko umuvyeyi n'umwana wiwe. Muganga Hassan Abdirashid niwe muyobozi w'ibi bitaro. Badana mehelan untadi mehelan. Abana benshi bari hano ntibabona ibiryo bihagije, ntibabona imiti ndetse nta n'ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose babona. Ikintu cyonyine tubasha kubaha ni amata. Ariko ikibabaje kurushaho, twanahuye n'ikibazo gikomeye kigabanyuka ry'abakozi ku buryo ubu bigoye cyane gukora ibikorwa bya buri munsi mu bitaro nk'ibisanzwe. Mudo aha kushaqeynay 12 staff hada waxay yimaade oo ka shaqeeya isiga oo 12. Abategetsi bajejwe amagara bavuga yuko bashitse aho bananirwa. Mu gihe ibyankenerwa biguma bigabanuka, amafaranga y'imfashanyo nayo akaguma bamake, bavuga ko ibintu bigeze aho binanirana. Farhiya Osman, umutegetsi wo mu bushiranganje bw'amagara y'abantu, nawe aremera ayo makenga. Adanka wasaaradda caafimaadka nahay anagu nk'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu turiko turagerageza uko dushoboye, ariko amashirahamwe yahoze adufasha mu bikorwa vyacu yaragabanutse cyane kandi ibikoresho ntibikiboneka. Mu mezi make imfashanyo yatuma ibigo nka Esino biguma bikora ishobora guhagarara.
nayo abavyeyi nka Nasra na Farudosa bari mu bazokumva ingaruka zavyo. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye, ariko ibintu urimo gukora ntabwo ari byiza mukobwa je. Iri ni ibanga ryacu, ntabwo rwose ukwiye kugenda ubyasasa. Ndyasasa se nabibwiye nde? Wabibwiye Pascal umugabo wawe? Ngiye mukobwa jana aganire na Pascal. Ejo twarahuye aransomera mboraho nde. Ye, yaragusomeye. Azi ibyo avuga se cyangwa ari ugukekeranya? Ni 12:45 kuri BBC. Ijambo noneho ndi Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriho neza mwese bakunze imikino kuri BBC y'uyu munsi nyahere mu mupira w'amaguru muri Afrika. Ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasezereye Nigeria mu mukino w'amajonjora yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Byasabye kwiyambaza za penalty. Kongo itsindenye kuri 3 nyuma y'igihe gisanzwe cy'umukino, no kuvuga iminota 90 yarangiye amakipe yombi anganya 1-1 ndetse n'iminota 30 y'inyongera ntacyo yahinduye. Nyuma yo gutsinda uyu mukino waberaga Iraba muri Maroc, Le Leopard yahise yinjira mu cyiciro cya nyuma cy'imikino y'amajonjora kizahuza amakipe 6 y'ibihugu ku migabane itandukanye, azishakamo amakipe 2 ajya mu gikombe cy'isi umwaka utaha kizakinirwa muri Canada, Mexico na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakipe amaze kubona umwanya muri ayo majonjora ni Bolivia, Congo na Nouvelle Calédonie. Mbibutse ko muri kimwe cya kabiri Kongo yari yasezereye Cameroon yikubise igitego 1-0. Amakipe ya Afrika yamaze kubona itike y'igikombe cy'isi ni Maroc, Algeria, Misiri, Tunisia, Cape Verde, Senegal, Afrika y'Epfo na Cote d'Ivoire. Muri basketball y'abagore, ikipe ya APR na REG zo mu Rwanda ndetse na Kenya Ports Authority nizo zatsindiye kuzahagararira akarere ka 5 muri Afrika mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika cy'abagore ku makipe yabaye ya mbere iwayo. Imikino y'amajonjora y'akarere ka 5 yaberaga mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi. APR yegukanye igikombe ku wa 6 itsinze REG zahuriye ku mukino wa nyuma ku manota 82-68. Ku wa 5 APR yari yasezereye Leipo y'i Burundi yitsinze ku manota 82-61. Uwo munsi kandi REG nayo yari yasezereye Kenya Ports Authority yitsinze ku manota 62-45. Mu guhatanira umwanya wa 3 ikipe ya Kenya Ports Authority yatsinze Leipo ku manota 89-81. Subiye mu mpira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi naho hakomeje gukinwa imikino yo guhatanira kujya mu gikombe cy'isi. Erling Haaland rutahizamu w'igikonyozi wa Manchester City yaraye afashije ikipe ye ya Norvege kubona itike y'igikombe cy'isi. Haaland w'imyaka 25 yinjije ibitego 2 muri 4-1 Norvege yapfunyikiye Ubutaliyani bwakiniraga mu rugo. Mu mikino 8 y'amajonjora Haaland amaze kwinjiza ibitego 16. Ibi byatumye aba uwatsinze ibitego byinshi kurusha abandi mu mikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi cya 2026 mu migabane yose. Ni mu gihe kandi kapiteni w'Ubwongereza Harry Kane yafashije ikipe ye kurangiza imikino yose 8 ubwo yakubitaga Albania ibitego 2-0. Aha ni naho nsoreje ay'imikino nabateguriye uyu munsi. Bye nitwa Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Ni nahanga turi gusozereza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere. Gusa mbere kuva muri studio nkubwire ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho abaminisitiri 3 yahaye inshingano zo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma gifunze kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Ariko umutwe w'inyeshyamba za M23 zigenzura aho iki kibuga kiri uravuga ko bidashobora kugerwaho hatabaye ibiganiro. Aya makuru ushobora kongera kwasanga kuri BBC Gahuza
cyangwa se ukajya kuri Facebook ukayareba ukayumva unayareba. Twafashwe na Daniel Gabriel Aragon, ni Prudence Nsengiyumva.